Imyaka itandatu iraheze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yitavye Imana hari kwigenekerezo y'umunani ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 ubwo President Vice Ndayishimiye nawe yarategereje amezi abiri kugira ngo arahire nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2020 benshi bavuga ko Nkurunziza yishwe na coronavirus abandi bakavuga ko iyo yarahawe ishano na bamwe mu bagumya banga b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kandi banafise amabanga ahambaye abandi bakanavuga ko urupfu rwiwe rwoba rufiswemwo uruhara n'ikindi gihugu tutazi icarico tuza kubageza ko murano makuru Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misosi dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri no munsi igenekerezo ya munani ruhesha umwaka w'ibihumbi 2026 n'umunsi wo gukunda igihugu nkuko teme umukuru w'igihugu nyene c'Uburo Evariste Ndayishimiye azindutse ashira habona ibivuga uti umunsi wahariwe gukunda igihugu no gukundisha igihugu uti kuri umunsi wo gukunda no gukundisha igihugu tuzirikanira girya sogokuru Petero Nkurunziza tuvuga duti ndongozi twegera bene igihugu tubabera umuco umurikira kumona kazoza y'u Burundi nyene c'Uburo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi gusa benshi baragira ibibazo bitandukanye cyane iyo hageze kwibuka umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza cyane dore ko icamwishe n'ubundi cyakomeje kuba akananira abahinga mu mugambwe CNDD-FDD n'ababivuze bakabivugira mu matama kugira ngo hatagira ubumva bamwe bakakwa ibiti vyabo abandi nabo bakabona ayandi magogwa ibi benshi bakanabihuza kandi n'ingwara ya Reverend Ndikuriye yo mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 ko nawe mucaragiye kuzira navyo vyarimwe vyo kubaza ukuri kucishe Petero Nkurunziza mu gihe no mu rubanza rwa Alengiyome Bunyoni navyo vyagiye biragaragara ko Alengiyome Bunyoni yoba yarazi byinshi ku rupfu rwa Petero Nkurunziza kuki rero benshi mu CNDD-FDD iyo hageze kuvuga ku rupfu rwa Petero Nkurunziza abenshi bahitamo kwinumira navyo turaza kubigaruka ko amasaha ya nyuma ya Nkurunziza yatanguye ariko ko arorera urukino rwa volleyball Ingozi bisa nibitangaje Nkurunziza no umuntu yakunda inkino cyane ubona ko yarasanzwe yaranaziноnosoye muri kaminuza y'u Burundi yanahavuye kandi amwigisha muri cya gisata nyene cyamwigisha inkino nawe azigisha barumuna we imbere yuko agahunga igihe ubutegetsi bw'ico gihe bwariko buraturatuza abarundi nkuko ubwa kino gihe ngo nabwo buriko burabikora umuntu wese afise icyo akunda kurusha ibindi abazi Nkurunziza baravuga ko yakunda inkino cyane Nkurunziza ntiyakunda injya nk'uwamusubiriye na kare ngo ntibategerezwa gukunda bimwe Nkurunziza yarakunda inkino ku buryo igikorwa ca nyuma yaranguye imbere yuko yinjira ibitaro vya Karusi nako turashoboye kwabaye kurorera urukino rwa volleyball mu gihe cy'amasaha adashika 28 avuye kurorera urwo rukino yaciye acikana ariko ibintu byoca bituma benshi bemeza ko Ndayishimiye nawe azocikana aciye umwanya ahejeje gufungura naho vyogenda uko yoba ngo vyobe bibaye buhurirane urupfu rwa Nkurunziza rwabanjijwe kandi ibihuha vyinshi kumbugwaniro haca amakuru atandukanye aho bamwe bavuga ko umukuru w'igihugu yashobora kuba ari intere abandi bagasuka mu mabisi bakemeza ko ari muzima byari bigoye kumenya ukuri aho kuri kuko muri leta kara gacerere ntangere benshi baribuka ku munsi w'Imana igenekerezo rya 7 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 mu gihe hari umwe adushingira intayo wo muri CNDD-FDD agira ati hari umugenzi wanje yamamagaye kuri telefone mu ijoro twese twaba mu gisagara ca Bujumbura ariko mu turere tutegeranye twarayazi ivyacu harya tugira dusezerana cambwira ati hewe wamenye ko se ngo dufite izina tumwita mu byago vyacu ari intere mu bitaro vy'Ikarusi utije naramubwiye ko ivyo bintu niriwe ndabibona ku mbuga hwanira ariko nta muco mfise wa mugenzi wanje yambwiye ati ivyemere nivyo ngo ndafise aho nabikuye kandi hizewe nkuko uyu muhumure muri CNDD-FDD abandanya bivuga ngo bukiye ku munsi wa mbere igenekerezo y'umunani ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 wa mugenzi wanje yarasubira yarampamagara mu ijoro avuye ku kaza ambwira ko ku makuru afise ngo umukuru w'igihugu yacikanye yanyemereye ko hari amakuru arindiriye bukiye mu gitondo ca kare kugira ngo yemeze ko bitakiri ibihuha mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri igenekerezo y'icenda ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 yaramamagaye hagati y'isaha 2 n'isaha 3 zo mu gatondo ambwira ko inkuru ari impamo President Nkurunziza yacikanye naramubajije ahantu yereka kure ayo makuru arahambarira kuko ataco twahishanya
amakuru yari kayakura ku mugabo w'umuzungu yari ku mugabane wa Buraya ariko akaba yari afise imirimo yarangurira mu Burundi mu bijanye no kumenyesha amakuru. Uti naragerageje guhamagara imwe mu mbonera kure twari tuzinanye ndayibarisha amakuru yuko Nkurunziza yoba aremvye iramakarira ahubwo ica iranampanura ko noreka kuja ndaha ikibanza amakuru yabo yise uko ntashimye kuvuga. Sinashimye kuyiha amakuru mfise kuko ntivyari bikenewe. Ariko mfatiye kuvyo nabona vyari ko vyandikwa mu binyamakuru nkanafatira ku butumwa bufobetse bwari ko butangwa na Willy Nyamitwe nkongera kandi nkafatira ku makuru nari nahawe na yanshuti yanje narabona ko bishoboka cyane ko Petero Nkurunziza atakiri muzima. Uti nk'abandi barundi nanje nashize amazinda leta itangaje ko Nkurunziza yashengeye. Umutaga ugiye niyo twumva ca gikoresho ngo Prosper ntaho rwamiye. Ibi bikaba ari bitangazwa rumwe mu bagendanye n'abategetsi bakomeye muri CNDD-FDD kuva ku rugamba gushika CNDD-FDD ifashe ubutegetsi mu mwaka w'2005. Ati Prosper ntaho rwamiye yikoze mu gahogo. Umuvugizi wa leta yatangaje ko Pierre Nkurunziza yitavye umuremyi biturutse kwihagarara ry'umutima. Itangazo rya ntaho rwamiye ryavuga ko Burundi bubuze umuhunga bushitse w'igihugu, umukuru w'igihugu akaba kandi n'imboneza y'amaho. Ntaho rwamiye yagiriye ko yigana mu itangazo kungena umuhisi yari yiriwe arorera urukino rwa volleyball Ngozi ku mutaga wo ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya gatandatu ruheshi mwaka w'2020. Ntaho rwamiye yarabandanije aravuga ko mu gicugu gishira ku Imana igenekerezo y'indwi ruheshi umwaka w'2020 umukuru w'igihugu yumvise atamerewe neza acanyara gasa ku bitaro natwe turashoboye biri Karusi. Itangazo ryavuga ko bukeye ku munsi wa mbere Nkurunziza atoye akajisho mbere araganiriza n'abari bamwegereye, ariko itangazo rya ntaho rwamiye rikavuga ko bukwi na bukwi ubuzima bw'umugwayi bwadutse buhinduka umutima ucurahagarara. Umutima ucurahagarara. Ntaho rwamiye yanditse ko abaganga b'abahinga bagerageje kurokora Nkurunziza ariko birananirana. Leta yaciye isaba abarundi kuguma bafatanye mu nda kandi batekanye. Leta itangaza ikigandaro c'imisi indwi yongera kandi imenyesha ko ibizokurikira bizomenyeshwa hanyuma. Nta na kimwe itangazo ryavuze ku cerekeye ubuca aba ararongoye Burundi. Mutiraho ni igikicishe Nkurunziza benshi barabigaruka ko inyuma y'imyaka 6 umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza sandavye leta ntirabwira abarundi cahitanye mu vyo kuri umukuru w'igihugu wabo. Leta yavuze ko Nkurunziza yahitanywe n'ihagarara ry'umutima nk'uko womengo hari urundi rupfu yari gupfa umutima we ukagumutera. Naho ubutegetsi bwanse gutanga umuco ku cahitanye imboneza y'amaho ya CNDD-FDD abaharanira agateka kazina mu n'abamenyesha makuru baregeranije ivyo bashoboye arivyo tugiye navyo kugaruka ko cyane cyane mu matohoza yakozwe n'abamenyesha makuru b'abahinga bazwi nga mu gihugu cy'u Burundi. Ishano na coronavirus vyoba vyose icyarimwe arivyo byahitanye Nkurunziza. Nkuko narimejeje kubivuga mbashikirije bitari bike ku rupfu rutangaje rw'umukuru w'igihugu Nkurunziza. Ndabibukije ko leta yatangaje ko umukuru w'igihugu yishwe n'ihagarara ry'umutima ariko abarundi ntibashizwe kuko babifashe nk'ibinyoma narirya basanzwe bazi ko ari ngombwa ko umuntu apfuye umutima wiwe ucuhagarara. Mu vyikekwa ko vyahitanye umukuru w'igihugu havuga inkuru zitandukanye. Haravuga ko Nkurunziza yo bahitanywe n'ikiza ca coronavirus bafatiye kuko umukenyezi wiwe Denise Nkurunziza bucumi yariko aravugwa iyo ngwara igihe umushinga ntawe wiwe aremba gaca sandaba. Hari izindi nkuru nazo zivuga ko yoba yahawe ishano ababivuga bagafatira ku curuka k'ibico bacari hagati y'umuhisi n'umusubirizi wiwe. Mutero none hagati y'ivyo bibiri nicaye mu vy'ukuri cisha umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Coronavirus canke nishano yoba yahitanywe na kimwe muri ivyo canke vyose vyamukoraniye ko. Mu kugaragaza kwishura kuri bino bibazo turaza kwifashisha amwe mu makuru yashizwe ahabona n'ishiramwe Focode rirongwe na Pacifique Rinahazwe hamwe ni radio RPA irongowe na Bob Rugurika. Izo bipimo vyo kwa muganga vyarerekana ko Nkurunziza yari yaranduye coronavirus. Makuru yashizwe ahabona na Pacifique Rinahazwe mu mwaka uheze w'2025 avuga ko yashoboye kumenya makuru ku bipimo vyo kwa muganga vyakore mu bitaro vy'Ikarusa Nkurunziza yaragwariye. Pacifique akavuga ko abaganga bamuhaye amakuru bavuga ko Nkurunziza yatowe coronavirus mbere nyinshi cyane. Hari umuntu kandi ngo yahaye umuco Pacifique ku mayobera y'ukungena umunsi umugwayi yari karatora mitende ari waciye apfira ko bukwi na bukwi. Yavuze ko umugwayi yakoze amakosa yo kwambura ivyuma bimufasha guhema mu gihe cazira kikaziririzwa. Ico gihe avyambura ngo iyo baragiye mu bwiherero niko kwaguca yinaga hasi acaracikana. Intayivuga ku kungene yacikanye kubera kwiyambura ivyuma vyamufasha guhema
tuyibaha uko Pacifique Ninahazwe n'abavuga ko yayihawe igira iti: jewe ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus. Jewe naragwariye coronavirus mu gihugu ca kure ariko gifise uburyo bukwiye, umaze kuremba bagira ikibazo cyo guhemba bakakwambika ico guhemeramwe bita respirateur, cazira kwambura respirateur. Iyo banyambitse yari ifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika nkaja koga tankomanzi. Umaze kwambara respirateur waca wumva umerewe neza mu mubiri, ukamengo wakize, ugatangura kwandikira abantu kuri telefone. Ndavye uko bavuga ivya Nkurunziza vyagenze, numva bihuye cyane n'ivyabaye kuri ko bari bagwaye coronavirus. Nkurunziza nawe yarambaye ikimufasha guhema, ari nayo mpamvu ku munsi w'Imana igenekerezo y'indwi ruhesha umwaka w'2020 yari yumva ameze neza cyane akanavugisha abantu. Ariko nkuko navyumvise ico bamwambitse cari gifise akagozi kagufi cyane, ntiyashobora kwiyunguruza cambaye. Aho kuwa mbere mu gatondo President Nkurunziza yarakeneye kuja kwihagarika bisanzwe, aca arambura kimwe kimufasha guhema, agenda mu cyumba carimo toilette. Abamucunga bari hanze imbere y'icumba gwariyemwo bagiye bumva ugwamo ngogi umukuru w'igihugu yaraguye hasi. Uko bimeze wiyambaye kijya cyuma kigufasha guhema mu minota idashika n'itatu, oxygen iraguheramwo yose. Iheze rero ucucikana ubwo nyene, niyo mpamvu yaguye bwarumye. Abamucunga barashoboye kwinjira barashikaho yaguye yaramaze gucikana. Ministre Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakora ivyo kumufasha gusubira guhema, ariko kari kabaye. Niho batuma ko vyihuse umuganga w'umuhingi Bujumbura banamuha indege y'akajugujugu imujana Karusi. Ashitse abonye ko Nkurunziza ameze n'ivyo bariko barakora vyo kumufasha gusubira guhema yarumiwe. Niko kubwira Tade Ndikumana ati: mushinyiraganji ko we uri muganga ntubona ko umuntu acikanye kera, mushaka mu muvunagura imbavu ngo muri ko muramufasha. Aho hari haiza amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Uti je ndemeza ko Nkurunziza ko yishwe na coronavirus, ibindi sivyo. Bob Rugurika akavuga ko we Nkurunziza yishwe n'ishano. Umuyobozi w'iradio RPA Bob Rugurika yatangaje mu mwaka w'2023 ko Nkurunziza yishwe n'ishano yahawe n'abamwegereye. Rugurika yavuze yuko yatohoje idonido yose y'ukungene umuhisi yahawe ishano, ariko atangaza ko ari ivyo adashobora gutangaza ubukumvo z'umutekano w'amasoko yamuhaye amakuru. Ico bikoze Rugurika yaradumye urutoke ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko ari we yararongoye akagwi kateguye guhitana Petero Nkurunziza. Amatohoza ya Bob Rugurika akavuga ko ishano ryazananye mu gihugu kibanyi ca Tanzania mu ntara ya Mwanza. Aya matohoza ya Bob Rugurika yavuye yunganirwa kandi n'ivyavugiye mu mburano z'urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni gucaca kugerageza kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete. Bunyoni yagezwa ko yari kaje inama n'umupfumu Emmanuel Ntekazohera wo mu ntara y'Uruyigi batazira muhuzi kugira ngo amwicire Ndayishimiye. Bunyoni yiregura yemera ko yaganiriye n'uyo mupfumu, ariko akavuga ko atari kamutuma kwica Ndayishimiye, ahubwo yari kashaka kumutohoza ko uruhara yoba afise mu rupfu rwa Nkurunziza. Icyatangaje benshi, uyu mupfumu ntiyigeze arenguswa na senare kugira ngo abazwi ku bimuvugwa ko. Abarundi baciye batahura ko uyu mupfumu afise uruhara rukomeye mu rupfu rwa Nkurunziza, na rirya bivugwa ko asanzwe anavyemerera. Abantu baranibaza ingene umupfumu Emmanuel aboneka nk'umunyagihugu asanzwe yari gushikira umuntu wo ku rwego rw'umukuru w'igihugu nka Ndayishimiye mu gihe bitaboneka neza ingene bo kwisanga haraho bahuriye. Muti rero muri CNDD FDD babona gute amakuru abiri yemeza icetanye Nkurunziza? Benshi bumvirije uko intahe zivuga ku coba cyaretanye umuyisi Nkurunziza mu Burundi, benshi barafise aho bahagaze. Tubanze tubibutse ko Burundi ko ata makuru benshi mu Barundi bashoboye gutohoza ku ruhande rwabo. Benshi ne banafise kandi ayandi makuru ashobora kunganira aya canke ngo ayavuguruze yatangajwe na Bob Rugurika na Pacifique Ninahazwe, ariko n'ubundi barafise inyota yo kumenya neza na neza hagati y'ishano na coronavirus kimwe mw'ivyo coba arico cishe umukuru w'igihugu. Ibipimo vyo kwa muganga vyo biremeza ko umugwayi yarafise coronavirus, ariko aha niho benshi bavuga bavyita ukuri kuzuye. Ariko amatohoza ya Bob Rugurika yakemeza ko Nkurunziza yishwe n'ishano. Nibi benshi bavuga ko bavyita ukuri kuko vyavuye vyunganirwa n'imburano za Bunyoni, aho yagirizwa ko yariko aha impembo umupfumu wa Ndayishimiye kugira ngo azomumwicire, kandi uyo mupfumu akaba yarasanzwe yemerera ko ari we yishe Nkurunziza bitumwe na Ndayishimiye. Benshi bakabona ko naho hari amakuru adasa ku cetanye Petero Nkurunziza bidasigura ko hari mwamwe atarayukuri. Hobaye hari mwamwe atarayukuri ngiyaba ayo makuru bwayo avuguruzanya. Nta hantu na hamwe ayo makuru abiri avuguruzanya.
benshi bagatahura ko nkuru nziza yanduye coronavirus yongera ahabwa ishano vyose bimukoranirako. Benshi bakanakeka ko uwamuhaye ishano yoba yakoreye ku makuru yari karavugwa ku mukenyezi we yoba yari ku musego kubera coronavirus mu gihugu ca Kenya. Bikanashoka ko kandi abategura kwa kubuzima nkuru nziza biyumviriye ko hari amahirwe menshi ko uwo bahiga gatwe nawe yari yaranduye ico kiza kubera umukenyezi we yarayigwaye. Bigashoboka cyane rero ko abateguriye umugambi baciye bawihutisha kugira ngo COVID-19 bene ishano ryabo bizomungagize icarimwe abure isanganirizo nkuko bamwe mu bahinga ndetse n'abasesangura byinshi mu vya politiki ubwabo babitangaza. Ibi rero akaba ari bimwe ku byo tubashiye kumenya muri kano kanya cyane cyane ku cyo bacarahitanye Petero nkuru nziza. Gusa akaba hari andi makuru tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere cyane cyane ku rupfu rw'umwisi Petero nkuru nziza, byose ntimuze gucikanwa. Mu yandi makuru ariko aravugwa, umusirikare w'igihugu yaranyurujwe. Yoba yatwawe hehe? Ese araziriki aratabarizwa? Uwo musirikare yanyurujwe yitwa Bizimana Gerald batazira Muhinga. Hari n'abandi benshi bamuzi ku izina rya Aime, ariko amazina yiwe y'ukuri azwi no ku kazi ni Bizimana Gerald. Asanzwe ari umusore w'imyaka 34 afise ipete rya korporale. Yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 2015 akaba avuka ku mutumba Gahondo, komine Ndava, intara ya Mwaro mu ndinganizo ya kera, ubu itwarwa mu ntara ya Gitega. Akaba asanzwe baba muri quartier Busoro, zone Kanyosha, komine Mugere mu ntara ya Bujumbura. Mu kazi ka misi yose Gerard asanzwe ari umusirikare w'igihugu akorera mu iperereza rya gisirikare GD. Akaba atwarirwa muri batayo para iri mu Kinanira, ni naho yarara kenshi. Kwigenekerezo ya 5 ruheshi umwaka wa 2026 uwo musirikare yarateramiye ku Musaga neza na neza indani mu bunywero buri ku mpande ya station bita New Force. Ni ubunywero benshi bita kwa Lewisi kuko nyine bwo yitwa Niyongabo Lewisi, yahoze ari umushinga amateka. Muri ubwo bunywero rero uwo musirikare yari kumwe n'imbonera kure yaho ku Musaga yitwa Shimwe Cedric. Nimbonera kure bakunda kugendana cyane bakorana amanyanga menshi arimo guhotera abanyagihugu bafashanije n'indi mbonera kure yitwa Regis. Benshi ayo makuru akaba yaragiye habona. Gerekerezo ya 6 ruheshi rero nk'igihe cy'isaha indwi niho uwo musirikare Gerard niyo mbonera kure Cedric bariko barihereza ibipfungurwa indane muri bwa bunywero. Bakiriko barapfungura haci yashika imodoka double cabine yari ifisi iyo bitabonerana. Iyo modoka yaciye ivamwe umuntu w'umugabo yambaye civil afisi inkoho no yibita pistole. Acagarara hafi yaho umusirikare yari kafungurira. Yaramurindiriye araheza gufungura. Ageze aciye amufata ariko umusirikare Gerard acamera nk'ushaka ko myaka yihagarara ko ambaza icamufatiye. Muri ako kanya nyene muri ya double cabine haciye havamwe abasirikare babiri bambaye umwambaro wa gisirikare baca baza bariruka bacakira neza wa musirikare Gerard bamwinjiza muri ya modoka double cabine bamwicarika hagati yabo ikiva ngaho yiruka cyane. Amasoko yacu akemeza ko imbere mu modoka hambavu ya shoferi haboneka y'undi muntu atigeze ava mu modoka. Gushika ubu ntawuzi aho Bizimana Gerard yatwawe canke uko yobamerewe, eka ntawuzi n'icyatumye kandi anyuruzwa muri ubwo buryo. Telefone ziwe zose zirajimije kuva gifatwa, ari navyo biteye ubwoba bagenzi n'inshuti ziwe bagasaba ko inzego z'umutekano zofasha kumenya ivyashikiye umugenzi wabo kugira ngo bamenye iherezo giwe. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufite subscribe canke sabone niba utarafite ndako kugira ngo tushucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politiki hagati y'akazi na muntu imigendanire nane makuru ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko iya nino nane makuru menshi turiko turarondera cyane kubivugwa ku rupfu rw'umisi Petero nkuru nziza ari mu mwanya ntimuze gucikanwa. No muza TV rero Imana iba hezagire.